navumbuye hirya y'ejo navumbuye Arnovich uriya yitwa Ben 10 ari kuri Indundi uriya yitwa Ben 10 ndamubonye hirya y'ejo nabonye hano na Miss Neharaje kuvumbura bari neza mvuye kuvumbura uriya yitwa Ben 10 ndabona mukurikira birashagiye muri stade so it's very simple. Inshuti bagenzi b'ibigano bya Indundi TV kama kawaida, my name is Allen the really nk'uko vyama behind camera ya Mariking Pimax twama turi kumwe ngaho kugira ngo tubazanire ibintu bimeze fresh sana. Ni entertainment ya kabiri gatanu indwi nk'uko vyama hari ikintu gito yimbonye hari muri wa mugambi wanyo kutakumbura ibikorwa biza biraca kuri screen za Indundi TV. Hari umuririmbyi nk'uko ubibona ndi mu bigo bya Indundi TV ariko hari umuririmbyi aciye ngaha nawe ninde amaze imisi bariko baravuga yuko agiye kurekura indirimbo shasha ariko nk'uko tumenyereye ino label canke bano basore bahurikiye muri ino label nabifunzi ariko kubera ko tumubonye muri town akorotse no kuguru mbega yoba yururutse taxi aha hino hanze mbega yoba agiye kuri stade gukora iki ariko ngaho inyuma hari library sample ntombaze vyagiye gukora ariko nkuko nabibonye umengo haraho yinjiye urashobora kungurikira kugira ngo ndakwereke mbega ninde ari mu biki ariko ni muri ya ntumbero nyene igeje nabonye Arnovich muri vire n'amaguru aduga gushika kwa Amiri cyamba baje nuko atakamera nari mfise ariko uyu wewe sino mwikawusha kuko maze n'imisi ndiko ndamurondera hari ibikorwa byinshi tugomba gukorana nawe hari ibibazo byinshi mfise yarapoteye inyuma yo kwinjira muri no label mu gihe twari tumenyera indirimbo nyinshi azikora no tu video tukaza bukebuke nko kuri kurayibona turigonga turaca kuri ibi ariko ni Benturo nayimejeje kubona anye ariko mengo yarinje muri library sample turashobora kunkurikira kidogo gusa kugira ngo ndakwereke bimwe mu bibazo nshaka kubaza no musore Benturo. Wallahi huwezi kuanguka, wallahi siwezi kukuangusha. Abaki na mimi subscribe kugira ngo tumutingire hano ari hano muri bino bigo vya library sample. Nkuko niko nabikubwira ni Benturo ari ngaha muri library sample anombaza sinzi ko agiye gusoma ibitabo sinzi ko yuriye bus sinzi ko yuriye taxi ariko hirya gatoyi hari amataxi ariko turashobora kuba turamutingira hano ni Benturo yambaye impuzu zera nimba ntibeshe gatoyi ngaha kidogo ngira muraza kumubona King Pimax n'umuntu ameze fresh sana ariko nibaza yuko atakurenga amategeko kuko nitwamusanze mu rugo tumubonye mu ibarabara ariko yinjiye kandi muri library sample. Murashobora kwa muraraba ngaha haruguru ni library sample King Pimax turashobora kurabisha ku mwango wa library sample kidogo timugenze nkuko mubibona uwo ni Benturo ariko arasohoka library sample nkuko ubibona aha hepfo hari amataxi ni yaduga turaza kumenya yuko azoba agiye kuraba umupira mu gihe atamupira uhari ariko ni yaza kandi Benturo vipi bro wazima Buhaba habari yako mzee fresh sa uri muri vire n'amaguru mtama mubifunzi kweli wapi niko mengo hari umuntu uri kuraraba nari mvuye kuraba amakaye ga bro muri library sample mu kwezi kwa 12 ko buri misi mikei Benturo tulikuwa tunasiku tunakutafuta Jelo Venefu mna ujio wa ngoma mpya nyuma ya mwaka mzima hauko unafanya kazi hivi kweli maraia wanaokufuatilia kwa sasa Benturo avuye muri library sample kwanza imbere na mbere gukora iki tugira tuyagiki kwanza imbere yuko twinjira mu idonido gico Benturo narinda muronderera uretse yuko nari narabajije manager Kent pakambwira ati Benturo ntaraba ready muri no miss bwana yimve kuraba amakaye hari cyo ngenda yakoresha kuvuga ngo ni menshi y'amashuri ariko namakaye tuzokoresha muri project zacu tuko turate Benturo aracyari umunyeshuri nabone sindi umunyeshuri ariko amakaye se abanyeshuri gusa n'abandi bantu basanzwe kuko nayo kwandikamo ari ibintu byinshi tugira twandike bituma tuzokinera amakaye Inshuti bagenzi nkuko mwabibonye ni Benturo turi kumwe Benturo inyuma y'igihe kirekire inyuma y'ibibazo byinshi hari imwe muri article nayimejeje kubona yari kiravuga yuko umuzo wa Benturo ugiye kuba mwiza cyane gusumba iyindi mizo yose yo muri Empire Avenue nimwe muri label zabifunze ariko Benturo tumubonye aha muri town hari haciye akanya gato gusa ansa n'uvuye gufata mu nda urazi kariho hakora mu nda anca ndabona umuntu yitwa Benturo ariko aratembera muri ville gato ndashitura King Pimax ni kuri library sample ni hafi y'ibigo vya Indundi TV nko kurayibona Benturo kwanza tubanze tukuramutse kwanda urabanza uramutse anabari ko ratwumviriza kutatubereye intare ngucukara imbere ya kamera
sema ni hatari ahubwo n'izuba mbona ari ryinshi ariko turondera ahantu duhagarara basi kidogo ya nshuti bagenzi reka turabaho duhagarara Benturo ndabona umengo n'akajwi ntikariko karasohoka neza turaba ahantu hari gato kugira ngo tuyage n'ibibazo byacu subscribe kugira ngo nanje ngaruke nta uca muri vile ndiko ndamubona ngo ndamwikawushe nshuti mugenzi nk'uko vyama, my name is Allen the really, behind camera ya King Epimax ni Indundi TV namaniga kugira ngo ndakuzanire update zimeze neza. Nakubwiye inyuma yo kumunasa kidogo ari ngo yaragiye kugura amakaye, ariko nabikubwiye mu minsi mike higeje gusa navumbuye Arnovich avuye muri town ariko aragiye kwega n'amaguru, ndamukurikira na telefone yanje imeze neza cyane, ariko icyambabaje nakubwiye ko ntigeze ngira kamera, ariko kidogo nayimvuye kwifatira two kujya aca ndamubona Benturo yinjiye muri Librairie Saint Paul maze ndasimba ndamuzana Epimax. Benturo nikusalimie kwanza kidogo. Bwana asante bana. Umeze neza? Ni fresh. Nguracafise wa muhari wo kuri Librairie bo? Wapi ni bimwe turubahiriza media cyane kuko nizo zituma abanyagihugu bamenya ibitugo nako, ariko yaba ari ibindi vraiment squad programme kabisa kandi nago nari muri mood yabyo kabisa, ariko ndabitahura niko kazi kutaha canke ngo nkubite iyo ndero gabashavuye ko muri no minsi nari mbonye umengo mwari mwadukariye sana. Turabubaha cyane yayo bindi nari kubafinya canke nivyo bindi vya ngo yari kudufinya tucanke nivyo bindi muvuga ati base entertainment, muri entertainment byose vyamaho na showbiz ntibura. Ikintu cya mbere twubana media kuko media si kintu cyo gukorira indero kuvulia adabu, yani ivo tuyeshimie kubera ni ituma twiwe tuba twebwe atari mwebwe naho twoshika, kandi niba mwaje kwa bijyanye mutaneguje nta kibazo tu birajyanye n'akazi tu. Ego Benturo imbere gato yuko ninjira mu bindi byose, Benturo tumuzi nka Benten before atarinjira muri label ya Empire Avenue. Benten w'igihe cyambere na Benten wuno munsi batandukaniye hehe? Peut-être ko je mfise ibyo mbona, peut-être ko je rikaringana mfise ibyo abona, Benturo nawe afise uko abona. Itandukanizo rya Benturo wa before no munsi niriye? Itandukanizo rya mbere kwanza no kumenya kwanza objectif y'ibyo turimo, kumenya iyo turiko turaja n'umuziki turiko turakora ahantu tuzowushikana n'ingene uzotwinziriza. Icyo nico kintu gikuru, ibindi navyo byo kuririmba no gutegura no kuba serious n'akazi ivyo byariyongereye, ariko bikuru cyane no kumenya aho dushaka gushikana umuziki n'ingene dushobora kuja kuri market y'umuziki mu bandi. Iyo niyo tandukanirizo. Bimwe mu bintu byagiye biravugwa byagiye birahaba ni Benturo ugerageje kuraba. Benturo yarakora neza akitwa Benten, akiri mu rapper rimwe yinjira kaza no muri R&B kidogo. Ni Benten mu nyuma gatoyi yabonetse nk'ugiye gusinyishwa na label ya Empire Avenue kuri list y'abaririmbyi bagiye kuba bahagarikirwa na Empire Avenue. Harimo Benturo, harimo Best Life Music, Belle Nice yarasanzwe sohokana na Bizimana Boubacar Karum Sadbi ndetse n'umwigeme tutakibona Clementine Kevi. Ariko Benturo inyuma yo kuboneka mu ndirimbo yahuza abaririmbyi bose ni Benturo atigeze asubira kuboneka. Habaye ikibazo cyabaye kuri Benturo ni cyahe ko byagiye biravugwa yuko Empire Avenue yamusubije inyuma? Mbega Benturo yoca tanga umuco uwahe kuno mose tumwiboneye? Bon, kungorane z'umwanya mwe mushobora kubona ko ari ingorane, ariko je ndi muri label bivanye nuko twumvikanye n'ingene twahanye umwanya gutagetinga akazi, ntago turacererwa, umwanya wari unyene. Mwe mushobora kubona ko ari ingorane, mwe mushaka ko mashaka ko nihuta mubona ibintu kare, ariko ndazi aho ibintu bizira biba bimeze neza. Umwanya ntuyu kandi ibintu bijyamye ne mani mwiteze ahubwo bigiyongeye kuko twarafashe umwanya wo kubinyanyura no kwiyubaka bundi bushasha kugira mbe uwo mugiye kubona muri no mishi. Mwafashe umwanya nivyo bindi manager Kent yavuga ati peut-être amaso y'abantu ahageza kuraba nico kibazo cyahabaye, ariko ngo Benturo bariko babanza kumwubaka. Mbega ukubaka Benturo bamukura muri Benten kugira bamushire muri Benturo, bariko bamwubaka gute bamukura he kugira ngo azashike he? Urazi kwanza ushaka kubaka inzu ubanza kuraba ingene abandi bubatse, kandi ushaka kumenya ingorane z'inzu ubanza kubona ingene z'abandi zabomotse kugira umenye ati zabomokeye he, bakoze ikosa igiye kugira ndarikosore. Naricaye nararavye giye cy'umwaka urenga, narabonye imiziki myinshi yasohotse, narabonye abaririmbyi, narabonye aho bakomereye n'ahandi bagwira hasi, byarama experience. Umwanya nicaye wonyene kuri ivyo, iyo experience yo kwicara ndaba abandi baririmba je naririmba yarampaye kugira umutima ukomeye no kuraba hano bari utuntu novuga ngo twakuvuja kugira tuduhindure kabisa. Benturo uno munsi ari muri Empire Avenue.
Impo Yavni nirihe tandukanizo rihari hagati ya label ya Impo Yavni n'irindi n'ayandi ma label asanzwe ari mu gihugu cy'u Burundi? Kawaida yandi sinzi ngene akora kandi uko atunganyijwe ntavyonzi, ariko kenshi tubirabira kubigaragara produit zisohoka n'ingene ubuzi busohoka bw'abaririmbyi. Je novuga yuko label yacu iripanze neza n'abantu barabizi, si je nzoba mbaye wa mbere asohoye indirimbo cyangwa si je nzoba ngize experience, kandi bananabizi indirimbo zacu exclusivity zayo aho zibera, tuviza kure, tuviza abantu bo muri Gabon, Nigeria, South Africa, Tanzania, batubone ku TV international na twebwe bashobore kuyumvira umuririmbyi namukunze ndamukura he. Hari ama platform atandukanye, urashaza mu muririmbyi ushobora kuba utamuzi izina cyangwe wahashitse indirimbo iheze. Hari ama platform urashaza mu muntu kamubona. Turakeneye ko bumviriza melody zacu, maybe barashobora kuba tumviriza ururimi rwacu nkuko natwe ari indirimbo z'aba Nigeria tushobora kumva ariko tukakunda melody na beat, natwe barashobora kutwumva bakadukunda, naho batuba sometimes tutaririmbye indirimbo ziri mu Cyongereza cyangwa indimi ziri international, ariko tukaririmba ibyacu ariko kubera melody n'ukuntu, kubera umuziki ni universal, umuziki ni ikintu kiri ku isi nzima, umuziki ntugira urubibe. Hari ahantu ushobora gushika ugasanga turaronse opportunity nini, turaronse ama deal manini. Urumva rero ibyo bintu ni ibintu bikuru cyane bishobora gufasha umuntu kugeza ahantu hakomeye. Sasa twebwe turiko turipanga ku ma platform zacu, tuko turipanga kukuza neza mu muziki. Rero ico nico kintu novuga label yacu irasumbya abantu benshi ubu serieux no kugira exclusivité y'akazi kacu, igasoka iri professional atari local iri international. Hari ikintu cyo kuvuga ngo ukwifunga, ariko ukwifunga bingana n'umwaka wose kuri Benturo nakahe kamaro bifise mu muziki wiwe? Ndakavuga ingana ko mumenya, ariko reka indirimbo isohoke niyo muzosha mumenya ati Benturo wakera n'ubu umwanya yafashe yifunga, umwanya yafashe ari muri experience nini yari kadutegurira iki. Icyo nico novuga, kuko mvuze abantu bokibaza ko ndiko ndavuga kubera mvuga, ariko hariyo ikintu kigiye kujustify ya absence yacu. Hari ikintu kigiye kujustify ya absence yiwe. Ariko Benturo ugerageje kuraba hari ko haravugwa ijambo finya. Finya igiye kuboneka itariki 29. Mbega mu itariki 29 atugiye kubona iki ko na manager Kent yamaze kuvuga yuko hagiye kubaho back to back ku muririmbyi Benturo, bigiye kuba vyifata gute? Tutiteguye neza nkuko bisanzwe, kandi twazanye strategy nshasha yo kugira exclusivity z'indirimbo zacu. Turiteguye neza, mu minsi mikeyi mugiye kubona ku ma social media zacu zose no ku ma media mugiye kubimenyeshwa neza cyane, kandi novuga ko biteguye bien. Reka turindire igihe gishike na management bibamenyeshe neza, umuzigo uri tayari. Umuzigo uri tayari, ariko turamenyereye kuri Benturo abimenyerewe yuko bavuga ngo aririmba hapa bakapera nabo bakabaririmba y'amajambo yo kudisingana, mvuge naka mvuge kanaka kugira ngo bumve ko ari je mukuru, mvuge ati ni je mwami, Bifesi niwe mwami, Fabilove niwe mwami. Benturo twarayibonye mu ndirimbo 50 asigaye ataririmba rap. Mbega indirimbo finya ubutumwa burimo n'ubwahe bugiye kuza muri style yahe? Icyo nico kibazo muri misi sigaye ngiye kubaza abafans. Mwiyumvira mwebwe, mwiyumvira ko naririmbye iki, mwiyumvira ko naririmbye style yahe, mwibaza ko na vijiji iki, finya isigura iki, finya igize iki, kugira ndabe n'abantu ko bashobora kunyimindisha. Ariko iyo nyishu izokwishurwa n'indirimbo kabisa. Inyishu izokwishurwa n'indirimbo. Mbega wibaza yuko bigiye kuba bimera gute? Ariko batubwiye ko bagiye gusohora back to back ku muririmbyi Benturo. Hari muririmbyi tutazakibona muri Impo Yavni, naryo ni rimwe mu kibazo, ni kimwe mu kibazo mfise jewe nawe ushobora kuba ufise. Umuririmbyi Clementine Kevi arihe ko twabonye yuko Benturo baza bamushize ku isoko mu tariki 29 z'uku kwezi kwa 11 agiye kurekura indirimbo bise Finya. Ariko narabikubwiye Jenny Kundira utubazo twa changamoto, ni entertainment without changamoto haina kitu. Benturo uno munsi bakubwiye gukora indirimbo muri Bantu Boy, yes or no woyikora? Ni igiki cyo tumuyikora, igiki cyo tumutayikora? Impani duhubuka Impaya ni management ni kintu atari decision ufata wewe wenyene, ufata na family. So twicaye tukadiscussinga ico kintu, bibaye confirme turashaka kubikora kubera mu muziki tuviza ni business. Tumaze kubona ko iyo business irimo something turakora nta kibazo, none ingorane ziri ni studio ifata amajwi, maybe nibita amajwi atinjira no twogenda kwikorera andi, si amajwi yinjira two yinjiza tu. Muririmbye muri Bantu Boy yoba yemeza Benturo kurusha abandi kuko harimo abaririmbyi 4 no why?
so muri Bantu Boy gusa abaririmbyi bose bakora abakije muri Bantu Boy kuko ni changamoto baje novuga baririmba bien baririmba neza bose kweli wa Benturo arafise umuririmbyi yemera ya pressure muri Bantu Boy kurusha abandi oya ntago bibaho no mu Burundi buzima nta muntu nemera gusumba abandi ntambura kwiyemera jewe hanyuma abandi baka nkabaraba ivyo bariko barakora kugira nanje ngire confiance ivyiwanje kuko wemeye umuntu nuyegera umushikira kwanza we wiyemere hanyuma abandi muri mu mwuga umwe muriko muragendera hamwe uravyumva ivyo bakora je ndumuririmbyi numviriza abaririmbyi bose n'umurinda ndashobora kuba yibaza ko ndamwumviriza kugira amenye aho kosogwa iki ho hindugwa iki no kora iki kugira ngire different y'umuziki w'abandi n'uwanje c'est comme ça. Benturo nkamwe haje ikibazo canke hakaza itegeko mu gihugu rivuga yuko Benturo ategerezwa gukora video muri Bantu Boy ikoranye na John Elare atari uko umuziki arahagarika wokwemera guhagarika canke wokwemera gukora na Elare malheureusement iryo tegeko nago riba hamwe rishitse rikaba nago ribaho iryo nago riba Benturo huwezi ukafanya video mu Bantu Boy mbega iryo tegeko ryo bajyazanywe na ariko wowe urikora ukora video muri Bantu Boy oya bon ngendeye ku kibazo nta tegeko riri hari ryo mbwira ngo nkore n'umuntu umwe cyangwa nkore n'ahantu hamwe nta nubwo rigira bibaho so nico gituma ntago no kwishura ico kibazo iyi mpamvu utogishura bamwe muri bakunzi b'umuziki bakunda gukurikirana Empire Avenue ndetse na Bantu Boy hari challenge hari ni vya bindi bacha bavuga ngo ntizumvikana by'ukuri bo babumvikana hari ubwumvikana bwa buri hagati ya Bantu Boy na Empire Avenue bakoje ku ruhande rwanje sinzi iby'abandi bashobora kuba bavuga ufise muri Bantu Boy mwamuvugana bane je novuga ari nka bose turavugana hi popo akazi kameze neza good ariko Benturo ntiyokorera muri Bantu Boy nabivuze ndi muri management sinikorana management tuvuganye tukumva ko biri confirme ko nkora ndakora bisabwa ko amajwi abayinjira gusa ndayinziza bimwe mu bibazo bimaze iminsi biriko biraba kugira ngo nanjye cyansa nusozera mwabonye hano ndamukuye ngo yaravuye muri Librairie Saint Paul kugura amakaye ariko sinzi nimba umuntu hejeje ishura gikenera amakaye ni kimwe mu bibazo biriko biraba imyaka 20 haciye tutabona amageneration agenda aravuka kugira ngo amari gihe nabaje bamara iminsi mikeyi mu nyuma tukababura nka Benturo wewe nk'urunganwe rushasha uno musi tariki 29 ugiye kuri indirimbo finya tutaramenya ngo ubutumwa burimwe n'ubwahe ikintu cyo bakiriko kiratuma tubona ya mazina yayandi nyene hari wa diaspora yambwiye ati muri diaspora abari abanyagihugu baba hanze abaza baririmbyi batatu mu Burundi ngo ku mpamvu zuko abandi mutamenya kwidandaza canke ibiki mbega ico bakiriko kiratuma generation shasha mutamenyekana cyane gusumba n'ikihe wohanura iki urundi runganwe nka kugira ngo cyo dusana basozera bo ico kibazo cyabaye kuva kera mu gihugu cy'u Burundi nico gihugu cyonyine umuntu ashobora kumara bon industry ishobora kumara imyaka 20 abari hejuru baguma ari bo bari hejuru abari munsi batigera baduga ivyo biva muri organisation y'umuziki y'igihugu n'ikindi naco example rashanga nka Nigeria myaka yeze twarabona ba P-Square twarabona ba Tubaba Tufan Two-Face twarababona bari bameze bien ariko Davido ari ba Wizkid ari ba Tekino bisigura ko bagenda bahindura muri Tanzania hari ba kina TID hari ba Diamond Platnumz umva ibintu bigenda bihinduka ariko ngaho mu gihugu cyacu niyo cyagiye gusanga babandi baguma ari babandi ibyo biva rero mu kuntu tutaviza gutegura ibi abaririmbyi bashasha bazoza muri generation shasha ibyo kwanza bifira muri organisation ya industry gutegura abantu bashasha babandi bakaguma batinya babandi sivyo ikindi naco biva ubu mu Burundi niho dutanga ibintu by'ama label umuririmbyi akaba yose label yo gupushinga bazomusigarira imbere n'ibyo ari bihari nico gituma byafasha umwanya munini nico gituma ndiko ndashima intambwe uno musi ndi muri Empire ndi muri label y'umuririmbyi mugenzanje ariko aragerageza nduge nje ku rugezo rwiwe binakunze ndanamusumbye kuko nije ngifise amaraso mashasha nije ngifise inguvu ariko arakura ariko aranegura nk'umwana wiwe zo ugenda gufasha generation nanje ndafise abo nzofasha ndabasige rero ingorane zabaye ntago industry y'umuziki w'u Burundi yigeze itegura abari imbere bagumye basupportinga bajya ahubwo baza bakabasubiza hasi niyo ngorane yabaye ariko no munsi biriko birahinduka amaleba ariho abaririmbyi ubwabo bariko baritegurira bazobasimburira nitwe tuje ejo tuzoza n'undi muziki mushasha ejo ngo tuzoza n'undi muziki mushasha ariko intambwe ku yindi nico nama ndi mpari kugira ngo nkurikirane umuririmbyi ku intambwe ku yindi ariko ikintu cya mbere nkunda gushigimikira ko ni platforms
mbega Benturo abakeneye kumukurikirana bamukurikirane gute kugira ngo cyo dusezera bafashe no mwanya badukurikirana? Platform zanje zose ni izina rimwe, ni Benturo, Benturo, TULO, hose Instagram, Twitter, Facebook. Tumeze bien vuba cyane, indirimbo ikaja ku streaming byanje yose, muzoyisanga ku Spotify, iTunes, hose kabisa muzoyisanga, izina rizoba ari iryo nyene. Yeah. Benturo ndagushimira ku mwanya mwamaye. Nanjye bashimiye sana na twabiteguye nyine. Uretse kuza uranyitaba kubikasa ariko wabonye yuko atawunshikira town ni yangu ntakunasa tu kama kawaida bro. Asante sana bros. Yareka ndagushimira nkuko nabikubwiye, nari namubonye higiye ejo nakubwiye ko nabonye Arnovich, ariko mu kanya gato yigusa ndaza kukwereka video Arnovich muri ville n'amaguru, ntumbazi yo yaravuye, ariko Benturo ngo yaragiye muri library kugura amakaye. Ndakubwire ko ndagukunda cyane. Ijambo subscribe nimba kiri mushasha, ni Indundi TV, the really I'm not a fake, ni dogo lao apana baba lao, behind camera King Epimax, Ja Blaze.